Umuhuza w'abarundi yaragendeye cicaro gikuru c'Ibanki y'Imigambi n'Iterambere ry'abakenyezi kiri ku mugwa mukuru wa politike Igitega, aho yagenzuye bisata bitandukanye vy'iyo banki ari kumwe n'umuyobozi mukuru wayo, abo mw'ihuriro ry'abakenyezi hamwe n'abajejwe intwaro mu ntara. Mw'ijambo ry'ikaze buramatari w'intara ya Gitega Venamani Irambona arashima ko abakenyezi ubu bari ku kivi, akizera yuko ejo ari heza mu gihe iyo banki ibandanya iborohereza gusumba. Ise mu ntara yacu abakenyezi badandaza kandi bahabona cyane, kandi turashima yuko nubwo hariho bamwe babasukiye. Turafise abakenyezi bamaze gushinga amashirahamwe akomeye ndetse n'amahinguriro ariko araduka bukebuke. Turabona yuko ejo ari heza mu gihe byobandanya bigena neza cyane, na cyane bakoroherezwa bose kugira ngo bigire neza. Umuyobozi mukuru w'Ibanki y'Imigambi n'Iterambere ry'abakenyezi Marie Salome Ndabahariye avuga ko iterambere ridashoboka umukenyezi atabigizemo uruhara, ngo ariko kubera ukubakure kw'iyo banki kutorohereza abanywanyi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu bagiye kwitunganya, gutyo abakenyezi bashobore kuyitura vyoroshe. Twasanze ubube bw'ibanki mu ntara imwe gusa y'igihugu ari intambamyi ikomeye cyane. Ego umugwa wa politike ne hagati mu gihugu, mugabo intara nyinshi ntizishobora kuhashikira. Turavye abanywanyi bacu banki yacu igamije gushikira bajya bakenyezi birimizi bafise amikoro make, ntibiborohera cyane kugira ngo bashikire banki. Turiko turitegura kugurura igisata cy'ibanki ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Twibaza yuko muri iki gice cya mbere cy'umwaka iyo agence izoba yuguruwe. Turiko turitegura no gukorera ku buhinga ngurukana bumenyi kugira ngo abanywanyi bacu bashobore gushikira ikonte yabo batarinze gushika kuri agence canke ngaho Igitega, bacishije ku buhinga ngurukana bumenyi, ariko gukorana n'amakompanyi asanzwe atumatumana k'amakuru ariyo bafise za Limikash, Ecocash, eka n'ibindi. Ivyo navyo nyene turiko turabikorerako, twibaza ko muri iki gice cya mbere cy'uyu mwaka navyo nyene tuzoba twabishizeko. Nayo muhuza w'abarundi Emelo Hantine Kanyana ahamagarira abakenyezi guhurumbira iyo banki, akanasaba n'imboneza gufasha guhimiriza abandi no kuyimenyekanisha. Turahamagarira abakenyezi bose guhurumbira iyi banki, baze kugurura amakonte, basabe ingurane, bongere banagire nabo nyene ibintu byo kwiziganiriza ngaha nyene muri no banki kugira iziraronka uburyo izoziratanga. Mbe none twebwe abakenyezi ndavye ibiharuro yavuze byo kugurira amakonte, ubwo ngaha mu gihugu twihweje tungana gutyo turi benshi cyane. Ukuvuga yuko ntituraza kugurura twese ugitigiri kinini ya cyane kugira ngo, kuko banki yose abanywanyi benshi hariho utuntu tufaranga tuza turiyongerako. Mbere ino banki umutahe uzuduge, inyungu iziduge kukitugarukako. Iyo nyungu rero tugarukako ntizoshoboka tutaza kugura amakonti, tutaza gusaba amadeni ngo tuyungukire, ntibizokunda. Rero biduhamagariwe gufasha muri ico gikorwa, kuko banki niyamara kuronka abanywanyi benshi ntizocigira iki, ntizokija ahatandukanye, kwizo bifise uburyo bwo kuja kandi izo bifise nabo isangayo. Umukenyezi wese ahari ari ngaha i Burundi ari mu makungu yame yibuka ko hariho ibanki y'abakenyezi ngaha mu Burundi, ayivugire ayishingire intahe, kandi n'abagomba kuzana imitahe ababwiye ati nimuze banki y'abakenyezi mu Burundi ni banki y'abizigirwa kandi n'abayikoreramwo n'abizigirwa.